hariho gucakira amahirwe ukayakira ukayagira wawe. Nigishijwe na Dawidi mu kwica Goliyati. Usomye mu gitabo cya mbere cya Samweli mu gice cya 17 haravuga ukuntu Dawidi yagiye kuraba kuri we ku rugamba. Batubwira ukuntu Dawidi yashitse asanga Goliyati ariko aracokora ubwoko bw'Abisirayeli, babwira amajambo mabi y'agasuzuguro y'ibitutsi. Mugabo burya erega Abisirayeli ntibahumutse amazi. Erega Goliyati yaguma bivugira hariya ntiyari yigeze atera intambuko. Jewe namye niyumvira yaba yariyemera yari gutera intambuko akaza basaka basanga iyo bari mu nsago zabo Abisirayeli. Ariko kara karimi Dawidi umusore yacakiye opportunity. Wewe yarateye intambuko agisanga iyo kiri. Goliyati siwe yasanze Dawidi, ariko Dawidi yarateye intambuko. Dawidi opportunity yabona imbere yiwe niyi, yari yarasizwe amavuta yo kuzoba umwami. Hanyuma ayo mavuta arayicarana, abandanya kuja kuragira, abandanya kuja gucurarangira Sawuli, abandanya kubuko. Ariko rusomye ku murongo wa 45 Dawidi yishura uwo Mufilisitiya atuje kundwanya ufise inkota, icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukurwanya mu izina Imana y'ingabo z'Abisirayeli wacokoye. Uwo munsi uhoraho aragutanze mu maboko yanje. Erega niyamvuze ngo aragutanze mu maboko y'umwami Sawuli, niyavuze ngo aragutanze mu maboko y'izi ngabo z'abi. Oya, umwami aragutanze mu maboko yanje. Yarumva ko jewe uko biri kose narasizwe amavuta. Jewe nashizwe amavuta y'umwami, jewe ndi umwami. Iyi ni opportunity kugira ngo ntere intambuko ndamutabagure uyu muntu ariko arasuzugura ubwoko bw'iwacu. Arakugabura mu maboko yanje, arabihagararamwe kugira ngo isi yose imenye ko mu Bisirayeli hari Imana. Dawidi opportunity yarayicakiye kabisa yigira gwiwe. Amavuta aramenya ngo ndayafise. Weho ntacyo ufise, weho ntacyo wavuzweko, weho ntacyo uryamanye. Imana yakuvuzeko izogushitsako nutakaza karyo. Cakira bihagararemwo. Acaragenda arengana abo bakuru we bari bakuze kumuruta, arengana n'izindi ngabo z'abahizi za Sawuli. Mbega Goliyati yaramwishe cyangwa ntiyamwishe? Nagenda kubwire ngo uhagaze neza ugacakira amahirwe wahawe, n'ivyo abandi batinye wewe bizokugendekera neza. Ibi rero yakoze Dawidi, hamwe yavuga ngo isi yose izomenya yuko mu Bisirayeli hari Imana. Kuva uwo munsi karamenyekanye, igihugu cyose kiramenya yuko mu Bisirayeli hari Imana. Ariko biciye kurinde, biciye kuri Dawidi baramenya ko hari Imana. Haleluya. Agasore kacakiye opportunity, kacakiye amahirwe, karamenya ngo jewe burya ndi mu mahirwe. Hari amahirwe mfise, hari amahirwe ari imbere yanje, karayabamwo. Haleluya.